Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri numbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwana tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka n'ubundi ko yariko aravugwa mu gisata ca politike. Ni amakuru tugiye kugaruka ku bihejeje gushikira Pascal Nyabenda. Bamwe bati inyuma y'imyaka 3 Pascal Nyabenda aracazira urukundo yakunzwe na Nkurunziza. Bamwe bati icigwa gikomeye twokura mu biriko birashikira Pascal Nyabenda nuko atokwihenda kuri Varisito Ndayishimiye. Inginzigo yiwe ntihera. Leonidas Hatungimana bagendanye niwe yigeze kuvuga ati umuntu bizoshika ukankwa na Ndayishimiye urama wiyobara, inzigo yiwe ntihera, ngariho umwanya ariko ategerezwa ku kwihora. Nimba hari umugumyabanga atorohewe mu butegetsi bwa President Ndayishimiye ni Honorable Pascal Nyabenda, yahoze arongoye umugambwe SNDD FDD, uyu yanahoze arongoye inama nshingamateka. We nyene akaba aherutse kwivugira ko abayeho yirinda kuganira politike kubera gutinya abo hava baja kumubeshera. Uretse ko ikibanza c'umukuru w'igihugu camucize ku munota wa nyuma mu mwaka w'2020 mu myaka 3 gusa, Pascal Nyabenda amaze kugenwa no gukurwa mu bibanza bibiri vy'uburongozi ntaho aragama. Nike cigo umuntu yokura mu biriko birashikira Pascal Nyabenda. Tugiye kugaruka mu kanya gato kari imbere ku biriko birashikira uyu yahoze arongoye umugambwe SNDD FDD ndetse akanarongora inama nshingamateka, ibiriko biramushikira. Benshi muraza kumvirizamwo vyinshi mutari muzi, ari naho bamwe bavuga yuko President Varisito Ndayishimiye n'ubundi urwanko yanga Pascal Nyabenda ruriko rugaragara. Nako kandi inkuru y'umubabaro ihejeje gutaha ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ejo ku mugoroba amakuru yavuga iganagurwa ry'umudandazo mu Burundi azwi ku izina rya Eric Masengo, yakorera mu isoko rya Komesa i Lusaka mu gihugu ca Zambia. Uyu mu Rwizatunga akaba yararashwe isaha 3:30 z'ijoro mu gihe yariko arataha. Abamurashe ntibamenyekanye. Uyu mu Rwizatunga kandi akaba ari umwe mu bafasha abarundi kurungika amahera mu gihugu cabo. Natwe kandi tukaba twifatanyije n'abarundi bari i Lusaka muri Zambia mu mabaro batewe n'urupfu, kandi turahojeje n'umuryango w'umuhisi. Aya n'ayandi rero fyonda subscribe canke sabone niba utari wafise nako kugira ngo tujucikanwe nayo dushikiriza, usangize kandi no makuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakure mwaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko nari mpejeje kubibabwira, Pascal Nyabenda yakombowe mu buyobozi bw'ikigo ONPR. Bamwe bati nimba hari umugumyabanga atorohewe mu butegetsi bwa President Varisito Ndayishimiye ni Honorable Pascal Nyabenda, yahoze arongoye umugambwe SNDD FDD, yanahoze arongoye inama nshingamateka, kuko nawe nyene yivugiye ko abayeho yirinda kuganira politike kubera gutinya abo hava baja kumubeshera. Pascal Nyabenda ntaho aragama kuva mu mwaka w'2020. Itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero 100/8 ryo kwigenekereza 16/0 umwaka w'2024 ryaraye rikuye Pascal Nyabenda mu buyobozi bw'ikigo ONPR rimusubiriza Anastase Hicu Burundi, asanzwe yanaheruka kugenwa kuba umucamanza wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Ayo mabanga akuwemwo Pascal Nyabenda yarayamazemwo umwaka n'amezi 4 gusa, yari yaragenywe muri Nyakanga umwaka w'2022. Imbere yaho muri Myandagaro mu mwaka w'2020 Pascal Nyabenda yari yagenywe ku bicegera c'umukuru banki nkuru y'igihugu BRB. Ayo mabanga nayo yayamazemwo imyaka 2 acarungikwa muri ONPR. BRB yayikuwemwo mu gihe President Varisito Ndayishimiye yaragiye kwifatira mu minwe ikibazo kijanye
ibibazo bijanye n'amafaranga mvamakungu harimo no guhindura abahabwa amafaranga yo kurangura ibitoro hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, ngo ntivyari vyiza ko amenya ingene umuryango w'umukuru w'igihugu wari ugiye kugira ikibanza kinini muri ico gisata. Umwizigirwa wa Nkurunziza, umukeba wa Ndayishimiye. Muri Nzero umwaka w'ibihumbi 2020 icizere cari hejuru cane ko Pascal Nyabenda yaragiye kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu kw'izina rya CNDD-FDD. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yaraherutse gutangaza ko Imana yatanze inyishu kuzosubirira Perezida Nkurunziza. We yari umuntu yarasanzwe asengera ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ico gihe vyari vyoroshe kubona uwavuga. Muri Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2019 mu gikorane cabereye mu ntara ya Bubanza, Perezida Nkurunziza yuguruye inuma zitatu aratangaza icese ko intara ya Bubanza igiye kuvamwo inkuru nziza ku Burundi. Ibintu vyahindutse mw'ijoro ry'igenekerezo ya 2025 rishira igenekerezo ya 2026 umwaka w'ibihumbi 2020, aho abasirikare b'ipete rya generale bamenyesha Petero Nkurunziza ko igisirikare kidashobora kwemera ko umuntu atagiye ku rugamba aba mukuru w'igihugu. Ico gihe abo bajenerali bari batumye ko abakuru b'amakambi bose bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Aha rero niho Nkurunziza yabona ko atako ari bugire, abaza uwo bashaka, basanga umujenerali atakiri mu gisoda ari Evariste Ndayishimiye yari asanzwe arongoye umugambwe. Nuko bukeye General Ndayishimiye aratorwa kuba umukandida wa CNDD-FDD. Ibihe bitoroshe biratangwa kuri Pascal Nyabenda. Nk'umuntu atigera yemera guheranwa, Petero Nkurunziza yaratangaje abagumyabanga mu myamamazo ya Ndayishimiye. Mu ntara zitandatu yaherekejemwo Evariste Ndayishimiye kugeza no ku munsi wa nyuma wo kwiyamamaza i Bujumbura, Perezida Nkurunziza aho yageze hose yarahagurutsa Pascal Nyabenda akamushimira ko ari we mukuru wa CNDD-FDD wenyene atigeze ahemuka. Iryo jambo ryari remereye cyane kugeza naho mwisengesho rirangiza kwiyamamaza Petero Nkurunziza yagize ati aravumwe uzokwiba aya matora. Ibihano vya Pascal Nyabenda nivyo tugiye kugaruka ko muri uno mwanya. Perezida Nkurunziza yapfuye gupfa, ibihano vya Pascal Nyabenda biratanguye. Icambere kwabaye ukwankira Pascal Nyabenda kurongora igihugu vy'ifata kibanza mu kurindira ko umukuru w'igihugu mushasha arahira nkuko ibwirizwa shingiro ryavuga. Uburundi bwaramaze iminsi 10 butagira umukuru w'igihugu kuva ku igenekerezo y'umunani gushika ku igenekerezo ya 18 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2020 kubera kwanka ko Pascal Nyabenda yicara mu ntebe y'umukuru w'igihugu. Ico gihe Evariste Ndayishimiye yatinya ko Pascal Nyabenda yashobora gufata ingingo yo gusubiramwo amatora kubera ubusuma bwari bwayaranze. Ntiyashaka kandi ko Nyabenda yohava aronka iteka rihabwa abahoze barongoye igihugu. Igihano ca kabiri cabaye hageze gutora abakenguza amateka. Pascal Nyabenda niwe mugumyabanga wenyene umugambwe wiwe, umugambwe yahoze arongoye wanse gushigikira, maze hatangwa itegeko ko abajenama bo mu ntara ya Bubanza bahitamwo umukenguza amateka avuye mu mugambwe seneri urongowe na Agatorwasa. Hakobo hiteka Nyabenda bahisemwo umukeba wabo. Ivyakurikiye nibi turiko turabona aho Pascal Nyabenda atakibanza aragamamwo. Pascal Nyabenda yivugira ko asigaye abayeho ava ku kazi ataha muhira, akava muhira aja ku kazi iyo atagiye gusenga, akanavuga ko kandi yirinda rwose kuganira politike kugira ntihagire abamubeshera. Kumbure ngo n'ubu Perezida Ndayishimiye ngazoraba ikindi kibanza aba aramubitsemwo. Narirya turiko turabivuga ko kugira anyegeze urwo rwanko ariko kugeza ubu mu ntara ya Bubanza kwitwa umuntu wa Pascal Nyabenda ngo bikaba bifatwa nk'ubuhemu muri CNDD-FDD. Aha rero ni naho bamwe bahera bavuga ko icigwa gikomeye
bokura mu biriko birashikira Pascal Nyabenda ruko atobo kwihenda kuri Varisito Ndayishimiye kuko inzigo yiwe idahera. Lorinda Satungimana bagendanye niwe yigeze kwivugira ati umuntu bizoshika ukankwa na Varisito Ndayishimiye urama wiyobara kuko inzigo yiwe ntihera, arafata umwanya wo kukwigizayo ubukebuke. Ibi akaba ari navyo bizashikiriye uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu abarizwa mw'ibohero rikuru rya Gitega. Aya niyo makuru yaragezwe ko ariko aravugwa kuri uyu Pascal Nyabenda, nandi yose rero ariko agezwe ko muri kano kanya turaza kuyabashikiriza mu mwanya uri imbere. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenzayo kandi aho baherereye hose kugira ngo batoje abacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi, hanze y'embezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhoza TV Imana ibahezagire.